uno munsi mu gitero cabaye iminembwe niho makuru ahari karavugwa ndege ya Sukhoi yarashe makanika siwe wenyene kuko bari benshi abantu batanze amakuru bavuga ko uno munsi mu gatondo hazindutse iminembwe ibiriyo ingo zirenga nk'ijana ugasanga ziriko ziragira zirarira taza kubashiramo ka video ngaha bakarabe bumve ukuntu byari bimeze basha kujya mwabyumvise abo kirori abingungu bajya babuya kasika bagenda guturisakari bari abo mukobwa bari bari maganja mu gabari yari yangungu nari hajaja mengusha genda wegera bonagana hari iwabo ko hari niyo baba basha imihana yose nibiriyo gusa bariko bararira nibiriyo koko nibo bapfuye cyane bajya kasika bajya kusekare biriyo gusa abantu barize bashana ingo zarize abayemo bapfuye bishingo z'amaso bajya kubisebe ugasanga imihana 50 yegeranye bose bariko bararira. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. C'est Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musumira maso yinyana. So guys, reka tubanze kwanza turamutse mutumire wacu musanzwe muze nkariya mukota. Ako je ndumutumire kweli. Eregi uri imbere ya kamera wa muri mutumire. Oya je ndumusanga. Sawa, uri musanga mugabo uyu mwanya kanda gufata nk'umutumire. Uyu munsi rero ndamwita amazina abiri. John Mabu director na Liam promoter. Amazina yose ni sawa kubera ko ayo yose ni gwiwe, ayo yose nayo bakunda, ayo yose nayo mu muziko mu bitandukanye. Chamber na mbere mvuga yuko ari mu director akaze sana. Les amis, les jeunes, abastar muzi yuko muri ko murakora. Liam promoter ariwe John Mabu director. Ari ready kubagira iki kubakorera umutsi reka rero banze tubwire rero Buja Fast ikintu ngoma mu abantu biento ariho umuririmbyi ngoma supporting aho afise imana iteye ubwoba nibaza ko nzoronka kanya ko kugira ndashaka kugira conference de presse kugira ngo umuririmbyi ndamubereka abantu nzohamagara amamedi umva twese tuzobironkeramwo so tuzobibamenyesha reka rero tubanze rero tumwakire agirwe ko anatubwiye bamwibaza ko namudondoye muzi biza rero murayizi abantu bose badukurikirana ndamutsa nawe wewe Miss Mafiere Alou Miss wa mbere ku isi so reka madabwire rero gikuru ubanze duhere kuyesha wambaye iyo logo ino logo barayizi ni Buja Fast kandi nubwira ko abantu bose bakiriya no maro izi nkofero bashaka kutwandikira abantu bose bakeneye izi nkofero bashaka kutwandikira tukabereka nyine bazironka canke tukazibaha ku gaciro katavuna cyane izi ni nkofero za Buja Fast Buja Fast barayizi ko ari online market ushaka kwandika muri Google www.bujafast.com chibona le produits zose badandaza hajya ushobora kuri umudandaza wibere Gitega Ingozi Muyinga n'ahandi canke ibutanyerera hehe Sashitoke hariya kandika tikindi ifuza kuja muri Buja Fast wifite akabutike kawe ugururije hariya cyangwa ufise ibintu dandariza mu Cibitoke dufate hiye muri komene ya Cibitoke Chubishira kuri Buja Fast bikadandaza urumva ari ibintu bya be abanyangozi abanyagitega bo mu ntara zitandukanye muratumwe kana mu bihugu bitandukanye kabisa nta tudashika muri Buja Fast kabisa turapanze mugabo turabutse abantu bose badukurikirana bafata kanya kose kugira ngo tubandanye dukora rega
batadushikiye ntitwoca tubiheba ego mubana mwerekana support nyinshi cyane yeah kugira ngo tubana yidukora kuko nibaza kuno ubu twaje ku buvuduko udasanga tuzosubira kongera kubanyoteza tuzongera kubanyoteza ndabivuze rino jango tumaze ikintu cindwi tutariko turakora ariko turabijeje ko tugiye kuguma ku murindi nyawo na cyane kabisa so Liam promoter reka tuje mu kiganiro rero nyezina ya so ati ndakunda kwitaho niyo mpamvu so Liam promoter biravugwa yuko mutama sematama twigwaneho hego yitavye Imana yagandaguwe ico kintu ari ico kidusesangurirako kugira ngo tumenye ego icyambere cyo hariho abantu bashobora kuba baje kuri urubuga batazi sematama ninde tubanze kwanza tugire nk'abagira ka introduction gatonya kuri we kugira ngo nubaye umuabone wacu no munsi kugira amenye sematama ninde ubundi sematama ni umunyamurenge yasubiriye makanika igihe yagandagurwa makanika nawe murazi neza ko yarafise umugambi wo kutesha Rede Tabara ku kuntu yari yaramaze ibanyaga inka ibanyaga ibyo batunze badahinga batagirana iyo Rede Tabara nayo yari yavuye he yari yatumwe n'u Rwanda kuko Rede Tabara n'abarundi bishize hamwe baje gukora kudeta ikanka muri 2015 bahungira mu Rwanda bahungiye mu Rwanda leta y'u Rwanda irabiza irabatoza igisirikare harimo n'abantu bahungiye mu makambi yo mu Rwanda mu nkambi zo mu Rwanda irabarokrita irabatoza ibarungika muri Kongo ati genda mugirente mwice abanyamurenge kubera ko nsubi nyuma gatoya leta y'u Rwanda arigeze gusaba abanyamurenge ati muve aho hantu twashira ibirindiro byacu ego abanyamurenge nabo baravuga ati nukuri kw'Imana aha rero tuhava kuko ni wacu niho basokuru n'abasokuruza bari kuva kera Rwanda arababwira ati mutahavuye tuzabakura ku nguvu rero birumvikana neza ko Rede Tabara yagiye muri Kongo iminembwe yica abanyamurenge irabasahura irungitswe n'u Rwanda makanika rero yari hajya kugira ngo azibira abo bantu babasuma barungika n'u Rwanda igihe M23 rije muri Kongo hari amakuru haravuga ko yabasabye leta y'u Rwanda yasabye makanika kubokorana nabo bamubwira umugambi bari bafise ariko je namamvuga abagabo nyabagabo abagabo badatame kujama makanika yaravyanse amaze kuvyanka nyuma y'imisi mike cyane yaragandaguwe sibyo yarashwe na drone tuvuge rero yuko once amategeko wese acagandagurwa iryo joro ryose iryo joro akigandagurwa n'umubiri w'ugishushe Sematama yaciye agenda i Kigali uyu Sematama acahabwa ishingano na leta y'u Rwanda acagaruka gusubirira uyu makanika ego azananye n'ingabo zirenga 2,000 zimuherekeje zivuye mu Rwanda kugira ngo ashitse hajya ntaze kugirirwa nabi n'abanyamurenge abandi bari basanzwe bakunda nde makanika naho rero izina Sematama twatanguriye kurimenyera twarimenye kubera ko ryaje risubirira inde makanika makuru rero hari uno munsi mu gitero cabaye iminembwe niyo makuru ahari karavugwa ndege ya Sukhoi yarashe makanika siwe wenyene kuko bari benshi abantu batanze amakuru bavuga ko uno munsi mu gatondo hazinutse iminembwe ibiriyo ingo zirenga nk'ijana ugasanga ziriko ziragira zirarira taza kubashiramo aka video ngaha bakarabe bumve ukuntu byari bimeze ujya yarashwe general Sematama wa minembwe ubatwigwa nawe yarashwe general Sematama watwigwa aha mu minembwe nawe yarashwe
basha kujya mwabyumvise abo kirorigwe abingungu bajya babuya kasika bagenda guturisakari bari abo mu bwoko bari bari maganga mu bari yangungu kanari haja mengusha genda bonagana hari iwabo ko hari niyo baba basha imihana yose nibiriyo gusa bariko bararira nibiriyo koko nibo bapfuye cyane bajya babuye kasika bagenda kubisekare biriyo gusa abantu barize bashana ingo zarize abayemo bapfuye bishingo z'amaso bajya kubisebe ugasanga imihana 50 yegeranye bose bariko bararira sibyo yego no kuvuga iki rero ibi ni ibintu bigaragaza neza ko ubisanzwe twigwaneho iriko irazira ibintu itari kwiye kuzira buryo abanyamurenge n'abantu abantu baza bateka abanyamurenge n'abantu bari nyankamugayo yego n'abantu batahura bavugirwamo mugabo gufata ukagenda kwifatanya n'umuntu w'umusuma ariko ariba ku neza yiwe atari ku neza yiwawe kuko ugiye kuraba muri kahise aba banyamurenge bamye bakoresha ariko bagakoreshwa bikarangira badashimiwe sivyo birababaje birateye n'isoni kubona kugeza isaha bariko barababa bariko baricwa ku nyungu zitari gwabo neza cyane nyungu zitari gwabo so no kuvuga iki rero kandi rero ntajya ntakeza ku muntu ahemuka ntushobora guhemukira kuko ubuje novuga ko ubwoko bw'abanyamurenge bwahemukiwe bwashizwe hajya nk'iturufu ngo yifashishwe kugira ngo RDF inkotanyi shike kuki kubyo ikineye baca bashira abagabo uraze ko ari abagabo ba Moyize Nyarugabo Azarias Rubegwa abase Matama ababande ni benshi sivyo ugasanga ko bahemukira ubwoko bwabo urakura bona rero ibintu bitanguye kubabako yego ibinye n'amaraso y'inzira karengane ntushobora kuba uri haje ariko arabakora ukurahimukira abantu ya ukuragira nti ngo bigirene burya amarira y'umworo arababaza cyane kandi arahuma ibi ni ingaruka mbi z'ibyo ariko barakora sivyo ariko barakora kandi birababaje cyane kwivanga abanyamurenge kwivanga mu ibi bintu bari bakwiye kuvyivanga bari bakwiye gushigikira leta yabo ya Kongo bakayigwanaho bakayikurira kubera ko nta kindi gihugu bafise atari Kongo sivyo nta kindi gihugu bafise atari Kongo bariko bafasha abantu batifuza ku bwoko bw'abanyamurenge bariko bafasha abantu batifuza ku bwoko bwabo bwonavugwa no kwikarata y'isi kwacugenda umuntu arubika abantu atigenda mu icu rya muntu kugira ave hajya hano ndahokipe mu nyuma ukaza wumva abantu bagiye gufasha abo bantu nyene batumye ubwoko bwanyu bwibwa bwicwa busahugwa ibaze frene ivyo nurumva katari normal yego ya yeri ni biteye amakenga ya ibi ni ibintu rero batavuye mu ntambara bose bazohora sivyo kubera ko amakuru ahari yemeza neza ko Kagame ntiteguye kuva muri Kongo ivyo birazwe ntiteguriye kurekuraho yafashe ivyo birazwe umutere w'ibiri ni ngwano sivyo ni ngwano nibemere rero nyimba bazoshirira hajya muri Kongo nyimba bizogenda gute je mugabo novuga ko udashobora guhendwa uri umuntu w'umugabo ukwiye kugurura amaso amakuru ahari aremeza neza ko Sematama yoba yarashwe ntituramenya nindagiye kumusubirira rero yego ariko amakuru ahari yarashwe kandi se wenyene ni benshi ku gitero cabaye hakoreshejwe amasukoyi yo ya FARDC amasuko ya Chisekedi nuko rero bimeze dukurindira tumenyereze amakuru akagenda gute eske yo bayitavye Imana eske aracari muzima muga amakuru ahari nuko Sematama n'abandi benshi bari kumwe barashwe n'indege ya Sukoyi ya so Liam Promoter kandi gushimira cyane ko vraiment atara kandi twari dukeneye kumenya Sematama ninde Sematama yahashitse gute mu kugira Sematama niwe amenyekane nkuko yaramenyekanye niwe twara twigwane MRDP twigwaneho niwe iserukira
ni nawe yasubiriye makanika yahemukiye Sematama niwe yahemukiye ubwoko bwa Nyamurenge ari mu bahemukiye ubwoko bwa Nyamurenge ku batari bazi rero histoire uko imeze en tout cas barabaciriye ku mayange muramenye Sematama ninde Sematama yamenyekanye gute nuko yahemukiye bene wabo igihemu rero bakirashe rero hajya amaraso arahuma reka ngibwo kuronda kubwira Liam Promoter thank you so much kabisa kadushimira abantu badukurikiranye batarakora subscribe mananye mu bikora kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru yizewe kandi agezwe so thank you so much ciao